Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu, tuzirikana ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo ca Kohelti ku kigabane cyaho cya 11 kuva ku karongo k'indwi kugeza ku karongo ka 10. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ukumenya kwigerera mu buzima. Umuco uraryoshe kandi birabereye ko amaso abona izuba. Igihe umuntu yobaho imyaka myinshi yoyinezerwamwo, ariko akibuka ko imyaka y'umwijima ariyo myinshi, ko ibishika byose ari iby'ubusa. Musore, himbagwa mu buto bwawe, umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe. Naho amaso yawe abona, ariko umenye ko kubera ibyo byose Imana izokurengutsa mu rubanza. None rero kura ishavu mu mutima wawe, ureke inabi ive mu mubiri wawe, kuko ubuto n'imishatsi icirabura n'iby'ubusa. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana, mu gitabo ca Kohelti ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ukumenya kwigerera mu buzima. Ukumenya kwigerera mu buzima, umuntu mu buzima aramenya ukuntu yigerera, akamenya ingene yitwara mu buzima, gutyo nihagera ku munsi wa nyuma canke se nihagera ku munsi w'imperuka, nihagera ku munsi w'urubanza, uzotora n'ubuhigwe bw'ijuru. Reka twumve ico Kohelti abitubwirako. Akarongo k'indwi karavuga ngo umuco uraryoshe. Umuco uraryoshe kandi birabereye ko amaso abona izuba. Kandi nukuri umuco uraryoshe, birabereye ko amaso abona izuba. Nukuvuga iyo umuntu yaremwe akaba mwishi, kubona izuba ni byiza. Bana b'Imana, namwe tuvuze ijoro, umuntu arabona ko mu ijoro, mbese ijoro riratandukanye, kuko hari ijoro ukwezi kubonesha ukaba wobona umuntu ku kwezi ukanamumenya, ariko mu gihe cy'umwijima atakwezi kuhari, ijoro riba ryiraburanye n'utoje hanze hatinyitse, ari mu mwiza sana. Ariko ku mutagaho, hariho umutaga usanga uri mu kibunda, ariko iyo hari akazuba keza canke hari izuba, ubona nyene nta utoja, uba wisanzuye nta utoja. Ariko mu mwijima w'ijoro hariho utogenda, mugabo ku mutaga burya ngo nta n'umuntu azimira ku mutaga. Ngo biraryoshe rero kubona izuba. Umunani akavuga ngo igihe umuntu yobaho imyaka myinshi yoyinezerwamo. Ngo igihe umuntu yobaho mu myaka myinshi yoyinezerwamo. Aratubwira hariho abantu baramba, abana b'Imana, kuko murazi hariho umwana apfa kivuka, hariho upfa afise ukwezi, hariho upfa afise mbese gupfa k'umuntu ntikurabira ngo arakuze canke ni mutoya canke aracyaruma. Noneho murazi n'inda y'ukwezi kumwe iravamo. Imana idutabare cyane. Rero ngo igihe umuntu yoramba akaramba, nk'uko kuramba kwiwe arakwiye kunezerwa. Ariko nitwaza gukurikirana neza, ntibikwiye ko umuntu anezerezwa n'ibibi. Oya, umuntu akwiye kubaho anezerewe, yumva amahoro, kuko
mu byo nasomye canke mu byo twamaze kumva turiko turasoma turumva neza ko amaherezo y'umuntu yitwara nabi atazoba meza. Usanga igihe umuntu yobaha imyaka myinshi yoyinezerwamo, igihe ubaye kuko Imana igutera iteka ryo kuramba, nezerwa muri iyo myaka myinshi, wirinde ntukoremo amakosa ariko ukoremo ibintu bikunezereza, gufasha aboro, kugendera abagwaye, kujya kuraba bari mu magereza, guhura n'ubuhangayitsi ukamugirira neza, kubura dogiteri ukitaha abantu uvura, kubura babandi bakasiringa abantu bahuye n'ibibazo ukaba umuntu w'umunyama. Kandi naho utoba muri ibyo bintu byo mu kazi, wowe bwawe ku mutumba canke wewe muri nyumba kumi canke kuri zirya nzu 10 canke hajya mu kibano muri karitiye, urabera amahoro abandi, gutyo Imana ikakubona mu bwizigirwa ikaguha no kuramba, kubera ko hariho abantu ugiriye akamaro mu kibano canke muri sosiyete turimo canke muri community urimo. Ariko ukibuka ko imyaka y'umwijima ariyo myinshi. Imana dutabare cyane. Kubyo nasiguye twatukiraba kuri aka karongo k'umunani, rero baca banatubwira ati ariko ukibuka ko imyaka y'umwijima ariyo myinshi, ko ibishika byose ari iby'ubusa. Imana dutabare cyane. Urumva rero bana b'Imana, naho tworamba, naho woramba, itware neza muri uko kuramba. Wibuke ko aha mu yindi vuga aravuga ati uzorambira ku isi, mugabo naho woramba ntuzorenza imyaka 100 canke muzoshikira imyaka 100. Abaramba mu by'ukuri twovuga ati ni guhera nko ku myaka 70 kugeza ku 102, kuko ni bake barenza imyaka 102. Rero akatubwira ati nubwo biri uko, wibuke ko imyaka y'umwijima, imyaka y'amagorwa niyo izoba myinshi. Rero ntufatiye imyaka 100 urimo ngaha mu isi ngo uyigereranye n'imyaka y'ubuzima bwawe bwose uri mu muriro udahera. Hubwo ukora ibyiza umenya uti reka nkore neza, nitwararike gukora neza mu isi, kugira nzobeho noneho mu ijuru imyaka itazoshira, aho nzomara, aho nzokwama nezerewe ntazigera mpera canke ntazigera mpfa, kuko tumaze kuja mu ijuru tuzobaho ubuzira gupfa. Urupfu ruzoba ruvuyeho, imibabaro n'agahinda bizoba biheze. Hari abantu rero mu kubaho kwabo ko ngaha mu isi usanga ari abanyamafuti, naho yoba umuntu ari mu myaka 70. Ce nibukanye yuko nyene muri Bibiliya namye somamwo ukuntu abantu babatama bahemuka, bagira iki, ubuto bwabo bukabapfako, ibintu nk'ibyo. Rero ngo tuze twibuka ko imyaka imyaka kwanza reka tubasubiremo, ariko ukibuka ko imyaka y'umwijima no kuvuga igihe cy'umwijima, igihe isi izoba yararangiye, ariyo myinshi. Imyaka y'umwijima, imyaka yo muri gihonomo niyo myinshi, ko ibishika byose ari iby'ubusa, ngo ko ibishika byose ari iby'ubusa. Rero tunezererwe mu isi, ariko byoba byiza tunezererewe ibyo dukora byiza. Kiye kuraba umuntu agowe, wamushiriye ibyo kurya se, wamushiriye ikiro cy'ubufu, wamushiriye n'ikiro cy'inyama canke amavuta, ugende uganire n'uwo mukecuru canke uwo mutama canke abo bantu
b'imfubyi bihangayikiye, muganire, munezerwe hamwe. Haleluya, amen. Imyaka yawe yo kuba mu isi uyibe munezererewe, unezeranwe n'abandi bantu, wige kunezereza n'abandi. Kandi ibyo nawe uri kurabigira uca wumva unezerewe iyo wagiye kuraba abantu bahangayitse, haba kwa muganga umuntu wamushiriye utwo kurya, igihe ushobora guteka ibyo kurya ukaja kwa muganga atari kuvuga ngo urafise iyo usangayo ariyo, ariko wagera ku bitaro wabaza umuganga ati ndashaka umuntu ngaye batagira abiwabo bamugemurira kuko nfise ibifungurwa nashaka kumuha, baramukurangira. Hanyuma ibaze uwo muntu yihebuye adafise umuntu aza kumugemurira kwa muganga, mugabo wewe Imana yakuvugiyemo mu myaka yawe, Imana yakuvugiyemo ugiye kuraba umuntu ari kwa muganga agwaye, umushiriye ibyo kurya, arabonye ati nje kukuraba ati ubwo ntiwahurishije igitanda, ngira se je toya ni wowe nyene kuko nabajije umuntu atagira umugemurira banyeretse wewe, aca yumva amashimwe duza ku Mana ntabasanzwe, nahatona bikwaturira ngo hari abaca bavyatura ati Imana iguhezagira, Imana ikugirire neza, Imana iguhe imigisha. Hariho n'uwundi abivuga mugabo byinshi avugiye mu mutima bikaba birenze. Haleluya, amen. Rero ugaca uganiriza uwo muntu hanyuma ugataha. Hari igihe muhava muhabaye inshuti ukamenya n'ingorane ziwe, gutyo bigatuma ugira n'imbaraga bukeye cyangwa mu minsi 3 ukongera ukavuga ati uyu munsi sinza kurima, uyu munsi sinza guteragira, cyangwa reka nkubitire mu murima hariyo n'utujumu umusorome ndonde tuboga ngende kuraba wa muntu ari kwa muganga, ugaca ubigira uko. Gutyo uri kuratuma wowe uzobaha amahirwe yose mu bwami bw'ijuru. Ariko umuntu atagira ibyo abarika arigirira iki? Abarika arisevingira kuzoba muri gihonomo. Reka tuje ku karongo k'icenda kavuga ngo musore. Kumbe bari no kubwira abasore biragoye. Hari igihe nyene abasore kwanza burya abasore usanga aribo bafise ingorane nyinshi yo kuja mu byaha gusumba abandi bose, kuko akesha abasore nibo bakwegera mu ngorane abakobwa. Ego n'abakobwa baragira ingorane zo kuja mu byaha, ariko burya abasore cyane ubusore n'abakobwa bakiri bato, aho hantu niho bakunze kuba imitego miremire cyane. Rero baravuga ngo musore himbagwa mu buto bwawe, ngo musore nezerwa mu buto bwawe, umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe. Ngo umutima wawe ukunezereze mu minsi y'ubusore bwawe. Mbega mu buto bwiwe umutima wiwe unezereze, ariko si ukuwunezereza mu byaha, kuko uwunezereje mu byaha nabyo ni wa wundi duca twumva ngo umwijima, imyaka myinshi ni y'umwijima. Kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe, ngo kandi agendere mu nzira z'umutima wiwe, naho amaso yawe abona, ngo naho amaso y'uwo muntu abona, y'uwo musore abona, ariko umenye ko hari karatugabisha, ngo ariko umenye ko umusore anezerwa mu buto bwiwe, amaso yiwe abona ibiyagayaga, ngo ariko amenye ko, reka turabe, kubera ibyo byose Imana izokurengutsa mu rubanza. Mana yo mwijuru duhe kubitahura cyane. Umusore yinezereze, aryoherwa n'ubuto bwiwe, asayangane, yumva umutima wiwe unezerewe. Ariko umusore agenda neza akaja gusenga. Murazi hari abasore bari muri korari ariko bana b'Imana, hari abasore bakurira mu makorari, haba mu bagatolika, haba mu bakizwa, haba gusa akurire mu ngoro y'Imana. Uwo musore
akuriye mu ngoro y'Imana aririmbira Imana asenga agenda kuraba abantu bagwaye agenda gutemberera abakene uwo musore akurire mu bintu by'Imana. Ariko hari n'ubundi musore yokurira mu bintu bitari byiza nk'aba bandi babapiga muziki bana b'Imana. Iki gihe cyane abasore benshi bibera mu gupiga imiziki. Iyo ni imiziki rero y'isi, kuko imiziki y'Imana n'imiziki y'isi iratandukanye. N'uwo musore ariko arapiga umuziki mu by'isi nawe anezereza umutima wiwe kandi yumva ibyo arimo ari byo byiza. Abantu bose bamukunda. Abantu b'abasore bagendera mu nzira z'Imana mu makorari mu mashengero hariho usanga bafise igikundiro mugabo baririmbira Imana bakorera Imana. Ariko abasore bakorera izi ndirimbo z'isi banezereza abantu kandi bana b'Imana. Nubwo naje ndafise ababijamo baririmba izo ndirimbo z'ibyishe mugabo Jesse ndabashigikira kuko ntabwo izo ndirimbo z'abisi zo kuja ku mapodium bakisebangura bagakura impuzu yabizintuguta yaririmbye ariko araririmba abana b'abakobwa n'abasore yariya n'abamama bakunda ibyo bintu by'amakaraba apfuye niki amoso zakanabatemba impuzu bakuye bataye induru n'induru bajya tuvuga ko bariko baraja mu ijuru. Imana yo mu ijuru irutabare cyane. Aho nyene bene ijya miziki kunze kuba kwa gatandatu no kwa Mungu bijya biteramo. Aho abandi bari gusenga bo bari muri bijya biteramo. Rero gusa uwo musore rero baramubwira ati unezerwe mu buto bwawe uryoherwe mu buto bwawe. Mugabo bakavuga ati wibuke kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe naho amaso yawe abona. Ariko umenye ko kubera ibyo byose Imana izokurengutsa mu rubanza. Imana izokurengutsa mu rubanza. Imana yo mu ijuru duhe kubitahura cyane. Rero uwo musore yagendera muri zya ndirimbo z'abisi, yagendera mu by'isi, yagendera n'ubugendera mu by'Imana. Abo bose inzira yose ugenderamo uri umusore ube bikefo umenye uti ese ndiko ndagendera mu nzira nziza y'Imana. Wagendera mu nzira y'Imana, wagendera mu nzira y'iby'isi, ariko ngo umenye ko amaherezo yawe Imana izogucira urubanza. Rero nukuraba neza ibyo uwo musore canke wowe musore ibyo uri kuragenderamo. Kandi kuvuga umusore si ukuvuga umusore atarubaka. Kuva ku musore yitwa ko abaye umusore kugeza kuko reka tuje kuri 10 haravuga ngo none rero kura ishavu mu mutima wawe ureke inabi ive mu mubiri wawe. Ako ndakagarukako kuko ubuto n'imishatsi icirabura ni iby'ubusa. Bimwe rero ariko ndavuga kuri ba basore ngo kuko ubuto n'imishatsi icirabura ni iby'ubusa. Rero ni kuvuga ubuto umusore arabyara kuko na cyane cyane abasore benshi baraba abagabo bakaba bafise n'abana. Ariko nkunda no kubibona mu bantu bari mu bihugu byo hanze. Abantu b'abagabo bari ngaha mu bihugu byo hanze bakiri bato batarambera imisatsi ibiri. Hari n'abamaze kwimera mugabo iyo bageze mu Burundi baca babesha ngo bishinze kwiga hanze ngo bakagira cya cyongereza bagiye batoratora mu mafactory n'ahandi bagaca bavuga yuko bishinze kwiga aricyo cyabacereje kurongora ko bakira abasore. Ariko gusa
iri jambo ry'Imana riratubwiye ngo nturabe ngo nuko imishatsi ikirabura. Iyi mishatsi ngurabe kuko ukiri muto. Urumva hari habigira abasore kandi bafise abana barenga 10. Uko nukuri bafise abana bakita kuko atambiziri bari ku mutwe cyangwa atarukwegane rw'abana bafise bikagaragara nyene ko bakira abasore. Ariko ibyo onye uko biri kose uwo musore yokwama yibaza tese mu busore bwanje cyangwa mu buto bwanje ndiko nitwara gute. Reka rero twongere tugaruke kwa karongo ka 10 hariho amajambo tutazirikanye havuga ngo none rero kura ishavu mu mutima wawe. Imana iravuga ati kura ishavu mu mutima wawe. Kwanza Kohelti niwe atubwira none rero kura ishavu mu mutima wawe. Kohelti nyimba ari mwene Dawudi, nyimba ari mwene Salomo, yakoze ibintu by'ubugenzuzi nyene ubiraba ugitangura kwinjira muri iki gitabo kiwe ucusigukirwa byinshi cyatumye ashaka akagira ibi byose. None rero kura ishavu mu mutima wawe, ureke inabi ive mu mubiri wawe. Aravuga ati kura ishavu mu mutima wawe. Umusore yashavuye arica umuntu. Hari abasore benshi baniga abana b'abakobwa bakabica bapfuye yuko yase kumwemerera ko yo musambanya ku ngufu canke yo mwemerera nkuko ashaka. Abantu benshi b'abasore canke bakiri bato iyo habaye imigumuko nibo baje imbere mu kwica canke mu kugumuka. Umusore iyo abonye ibintu bitagenda neza umukoreye kuri mama wiwe yo kwica cyangwa kuri mwene wabo yo kwica. Rero uyu Kohelti aravuga ati kura ishavu mu mutima wawe. Nyimbura umusore reka kwitwara nabi, genda neza, tekereza neza ibyo ugiye gukora ko ari byiza cyangwa ari bibi. Ayipfuza ko uwo musore agendera mu nzira nziza kuko hahandi ku karongo k'umunani nyimba atari 9 havuga ngo wibuke ko Imana izoca urubanza. Kwanza ni ku 9 Imana izokurengutsa mu rubanza. Wibuke ko Imana izokurengutsa mu rubanza. Ureke inabi ive mu mubiri wawe, ureke inabi ive mu mubiri wawe kuko nibyo mvuga. Abantu b'abasore urumva barafata abana b'abakobwa ku ngufu kandi byageraho anamuteye n'indarase kuyemera. Hari abana benshi bahangayitse bagowe ba papa babo babase. Ibaze uri umusore cyangwa umuntu w'umugabo uhemukiye umukobwa, waramubeshe kuzomutwara, waramubeshe kuzomutunga, ariko uhengereye umuteye inda uramwihakanye. Cyangwa ufise n'ubundi mugore wari wabihishije cyangwa wari wagize iki bigiye hejuru, ubonye wa mukobwa cyangwa wa mugore yipfakariye wagiye gutesha umutwe, ubonye afise inda urayihakanye. Inshuti yanje, wa musore unyumva, wa mugabo we ukiri muto utarambera imishatsi ibiri, kuko nibyo mwene naringiye kuvuga mu kindi gitabo nibyo Kohelti avuga. Kura umutima mubi mu mutima wawe, ibyiyumviro bibi mu mutima wawe. Nyimba warabyaye umwana hanze ukamwihakana, emera uwo mwana, girira neza uwo mwana.